Africa Plus, Africa Live, Uburundi bufise ibintu vyinshi bishobora guhamagara ba mukerarugendo bamwe bita mu kinyamazuru aba touriste. Hamwe n'ivyo rero liniro buye risangwa mu ntara ya Gitega, rino buye ryitwa Nakinyukura. Nyakinyukura urashaka Nakinyukura. Africa Live, Africa Plus, reka tubabwire byinshi bijanye na runo rutare rw'ibuye rwitwa Nakinyukura dushaka gusanga ngaha mu ntara ya Gitega. Neza amakuru dukesha amatohozwa n'uburonzi bwakozwe ni radio Imico Kama, Radio Culture. Nakinyukura rero nibuye riri ku mutumba wa Gihamagara, ni muri commune Itaba, hafi y'urubibe uhano umutumba hana n'umutumba wa Gwesero, agacimbiri kidasha muri commune Makebuko. Aba rero gitiriwe ubutwari bw'umwami wa mbere w'u Burundi azwi nka Ntare Rushatsi Cambarantama. Riri mu kibanza rero iryo buye go rutare cagwaniyemwo ingabo ziwe z'umwami Ntare Rushatsi Cambarantama n'abagwanyi b'umwami wibuha ibuhanga. Twamenyesha neza ko ari gace ubukegukira mu gihugu ca Tanzania, mu gihe abo babiri abo bibuha bari baje bamukurikira kugira bamusubize ibuha nyene agumeyo. Abo bagwanyi rero bahavuye bagwanywa, baratsindwa. Abagwanyi bavuye ibuha nibo batsinzwe. Abarundi bahegereye baciye rero bavuga ko abo bagwanyi barabanyukuwe, kwa kundi bandi bavuga ngo barabameshe, bagira bati barabahanyukuriye. Gutyo iryo buye ryitwa rero Nakinyukura bivuye kw'iyo ngwano hagati y'izo ngabo z'abami babiri, uwami y'u Burundi Ntare Rushatsi n'uwami yo ngahibuha muri Tanzania y'ubu. Ico gitandara cibuye rero bicitwa Nakinyukura gisanzwe kiri hafi y'umwonga umwami yozemwo bita Mukogabami. Ni naho abigeme babuze abagabo cyo kimwe n'abagore babuze imbyaro baja kwambariza Imana, bagahava bakaronka ibyo basabye. Ukubahwa kw'ico gitandara, ico gitandara kirubashwe mu byumve neza. Ico gitandara kibuye cyitwa Nakinyukura ngaho mu ntara ya Gitega kirubashwe. Ukubahwa kw'iryo buye rero kw'ico gitandara kwavuye aho gushika aho nubu mu byumve neza abantu bari baracaja kugira imisezero yabo no guterekera kuri ico kibanza. Hari n'abavuga mbere ko abantu bafashwe n'ingwara baja kuhinyukurira amaguru kuri iryo buye, hanyuma bagaheza bagakira. Ubu rero muri kino gihe ico gitandara kiriko cyubakwa ko ishengero ryitwa Bethesda International. Ikibabaje igitangaje cyari kuba ikibanza kiratiro, ikibanza kihamagara ingenzi. Mugabo kino gihe hari kwibomborabombora rifatiye kuri urushengero rwitwa Bethesda International ruko ragereza kubaka ngaho kuri iryo buye rya Nakinyukura. Mugabo rero intwaro ngaho muri ntara ya Gitega ntiyareze amaboko, yaciye iba magabo. Uko bigenda kose rero abajeje intwaro bahisemo guhagarikira uwo mugambi w'inyubako y'iryo shengero rya Bethesda International ngaho mw'ico kibanza cy'iryo buye ryitwa Nakinyukura. Ivyo bikorwa rero naho umushinge warugeze kure, mu gihe ico gitandara kitakiboneka, umva cyamaze kurengerwa n'umushinge w'iryo rushengero. Hagati aho ifuru y'amatafari nyene kubuhubakisha washika yubakisha urwo rushengero, iryo rushengero ariko arakoresha yoba yagira ayaturize inkwi akuye mu mashamba mu kigabiro c'ingoma kiri ngaho zo mu Gwesero muri commune Makebuko nyene, kiri hafi yaho hari urutare rwa Nakinyukura. Uko biboneka byose abanyagihugu baba muri ako karere, muri ayo makomine abiri, commune Itaba na commune Makebuko z'intara ya Gitega, bavuga ko gusitura ico gitandara ari nko guhangana n'umwami. Umwami rero avuga ngaho yari umwami Ntare Rushatsi Cambarantama, bikanatosekaza mbere imico na kahise ku Burundi kubwabo bene gihugu. Nyene kubaka urwo rushengero rwa Bethesda International
wewe ntabihakana ntakana yo mbono ya cyangwa kwemera ibyo vyifuzo by'umwe vyamenye gihugu, ariko nta byinshi ashaka kugishikiriza. Ubu naho akabivuga ko ico kibanza kiyoba yarakiguze, kubera kiguze mbega ntaworaba agaciro kiryobuye cozotanga mu nyuma akabigiranye n'agaciro koba katanzwe mwayo mafaranga y'ugo rushengero, maze agashira hagati na hagati akaraba ikikwiriye. Umuhinga mu bijanye rero no kuzura ibisigarira vya kahise n'ivyuma vya kahise n'inyuma ya kahise, uyu Elia Sadiki abona ko ivyo biriko biraba bifatiye kuco abo mu masengero mashasha y'ubukirisitu bita kurwanya shetani. Agira ati, uyo ni Elia Sadiki muhinga, agira ati nk'ubu uwo mupasitori azoca abwira abakirisitu ko bariko barahonyora shetani. Ivyo kwibaza ko iryo buye rifitiye akamaro igihugu ntibirimwo. Ni bimwe bavuga ko bakavuga ngo kereziya yarakuye kirazira ndugaye twamugina. Uwo muhinga rero Elia Sadiki avuga ko hoba amatohoza adasanzwe yokogwa abakoze ivyo bagahanwa, kuko inyigisho zigenda ziratangwa n'amadini zija ziratuma ibyaranze imiryango, ibyaranze basogokuru na kahise kacu, kahise k'igihugu bitacibukwa ntibinacubahwa mbere. Abajeje intwaro rero komine Gitega, intara Gitega, ahubwo komine Makebuko na komine Itaba, ku rwego rwo hasi no ku mitumba no ku bucimbiri aho hari iryo buye, barakwiye kubananya biyamiriza ibyabaye, ari naco gituma iyo nyubakwa yabaye irahagarikwa naho hataratomogwa neza ikizoca gikurikira. Mbega none ubu ibikorwa byarahagaze, none bizobandanya canke kubandanya bisigura ko bene iryo shengero bazobarushije inguvu abene gihugu kumbure na leta n'intwaro. Mbega ivyo bikorwa by'ishengero bizohagarikwa kugira ngo ako kahise n'imico n'akaranga by'i Burundi bibukirwa kw'iryo buye rya Nakinyukura bibandanye arivyo bihabwa agaciro. Tubandanya tubakubera kuma amaso n'amatwi, tuzobandanya tubashikira ku mariba tubamenyesha ivy'iryo buye wumva rifise ico rimaze, ico ryibukirwako muri kahise ku Burundi, mu kahise k'igihugu n'abene gihugu. Africa Live, Africa Plus.